ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diane Ninahazo. Amenyesha makuru bane b'ikinyamakuru Iwacu gikorera mu Burundi aribo Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mpozenzi na Egide Harerimana bararumanije umwaka uno musi kwa kane bari mu gasho. C'est donc extrêmement préoccupant. Le nouveau président élu du Burundi n'a rien fait pour mettre fin à la politique de prédation de la presse. Nous lui demandons de gracier ces journalistes. Uyu ni Arnaud Projet atwara igisata c'Afrika mw'ishirahamwe ry'abamenyesha makuru batagira imbibe Reporters sans frontières RSF mu mfunyapfunyo. Muri make aha Projet agira ati birababaje ko bamaze umwaka mu mbuto bazira ubusa, turasavye perezida mushasha w'u Burundi abarekure gutyo Uburundi bwe bwiyambitse agashambara mu vy'ubwigenge bwo gutangaza amakuru. Mu gihugu c'u Rwanda naho leta yagabanije ibiciro vy'ingendo inyuma y'imyidogo y'abanyagihugu. Naho aha muri Amerika uno musi kwa kane perezida Donald Trump na Joe Biden yahoze ari vice perezida baraza guhangana mu kiganiro mpaka cabo ca nyuma kiza kubahuza nk'abakandida perezida mu matora yimirije. Ano makuru yose duce ku masonga turayarambura mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu. Amakuru tubafitiye hirya nino kw'isi reka tuyahere ku mugabane wa Afrika aho muri Côte d'Ivoire imyiteguro y'amatora iri kwirangwa n'uruhagarara. Abantu batandatu bo mu gisagara ca Dabu kiri mu bumanuko bw'ico gihugu mu kiringo c'indwi imwe nibo bamenyekanye ko bishwe. Tubibaza mugenzi wacu Fidel Niyongabo. Abo bantu bishwe muri indwi mu gihe abashigikiye n'abadashigikiye Perezida Alassane Ouattara bariko babandanya kwagirizanya uruhagarara rutera gwiyongera mu gihugu imbere y'amatora ategekanijwe ku itariki 31 y'ukwezi kw'icumi. Abategetsi barafashe ingingo y'umukwabu wo mw'ijoro couvre-feu ku munsi wa gatatu mu mugambi wo guhagarika ubwicanyi bwabereye mu gisagara ca Dabu. Mukuru w'ico gisagara Jean-Claude Niang yatangaje ko ubwo bwicanyi bwakozwe n'abantu bitwaje inkoho n'imipanga. Uruhagarara rwadutse muri Côte d'Ivoire kuva mu kwezi k'umunani igihe Perezida Ouattara yatangaza ko azosubira kwitoza mu kiringo kigira gatatu. Abatavuga rumwe nawe bariyamirije iyo ngingo bavuga ko iteye kubiri n'ibwirizwa shingiro. Muri rusangi abantu barenga 200 baramaze gupfa mu myiyerekano no guhangana kwabaye hagati y'abashigikiye n'abadashigikiye Perezida Ouattara. Ivyo vyatumye haba ubwoba ku ruhagarara n'ubwicanyi bishobora kwiyongera muri Côte d'Ivoire. Amatora yabayemwo amatati haraheze imyaka 10 yaratumye haba ingwano yahitanye abantu 3,000. Henri Konan Bedie yahoze ari umukuru w'igihugu na Pascal Afingwe Sam yigeze kuba umushikiranganje wa mbere nibo banyapolitike batavuga rumwe na leta bariko bahiganwa bikomeye na Perezida Ouattara. Basavye abo bashigikiye mu rwiheze kutitaba ayo matora hamwe no kuyaburizamwo. Perezida wa Amerika Donald Trump azohagararira abarepublikani mu matora y'umukuru w'igihugu azoba kwigenekerezo rya gatatu ukwezi kuza, na Joe Biden yahoze ari vice perezida akaba azohagararira abademokrate muri ayo matora. Uno musi ku mugoroba ku masaha yo muri Amerika barahangana mu kiganiro cabo ca nyuma. Fidel Niyongabo n'ubu turacari kumwe. Baza guhura amaso mu yandi uno musi kwa kane mw'ijoro mu gisagara ca Nashville muri leta ya Tennessee. Abo bategetsi bompi barengeje imyaka 70 barashamiraniye mu mpari za mbere zamaze iminota 90 hari mu mpera z'ukwezi kw'icenda kurangiye. Mu mpari za nyuma z'uyu munsi umugwi wigenga ujejwe gutunganya izo mpari wafashe ingingo yo kuzimya amajwi y'umwe muri bo mu gihe uwundi azoba ariko aravuga mu kiringo c'iminota 2. Baza kwishura ku bibazo bitandatu birajishinga abanyamerika muri iki gihe bizoba vyatowe n'umumenyeshamakuru azoba hagarikiye impari z'uno munsi, Kristen Welke akorera televiziyo NBC. Mu mpari z'uyu munsi abanyamerika bakigonanwa ku munyapolitike bazotora baraza kuronka akaryo ko kwibonera neza aho abo bakandida babiri bifuza gushikana igihugu mu gihe umwe muri bo azorahira ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka uza w'2021. Fidel, reka nongere ku nkuru yawe yuko iki kiganiro ca Joe Biden na Donald Trump ijwi rya Amerika riza kugicisha ikibiraho ku mbuga zacu zitandukanye arizo wezi3 akaburungu radio yacu VOA@com, aho ni kuri internet no kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu. Ku masaha yo mu karere aza kuba ari igihe c'isaha 9 z'ijoro. Ntimuze gutangwa gukurikirana ico kiganiro tubararikiye. Tuguma ku mugabane wa Amerika aho leta zunze ubumwe za Amerika zirajishinga n'imyerekano ikaze ibandanya kuba muri Nigeria. Fidel, byifashe gute?
Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika bwiyamirije uno musi kwa kane inguvu z'umurengera zakoreshejwe n'inteko zijejwe umutekano ku basivili atabigwanisho bitwaje. Basavye ko hoba kwifata ni minsi ibiri inyuma y'uko inteko zijejwe umutekano zirasiye bamwe mu bari mu myerekano yo kwiyamiriza inguvu z'umurengera zakoreshejwe n'igipolisi ku mugwa mukuru w'ubutunzi Lagos. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Mike Pompeo yatangaje ko bakiye neza inkuru y'itohoza ryihuta kwikoreshwa iryo ryose ry'inguvu z'umurengera ku bari mu myerekano. Yasabye ko ababigizemo uruhara bo bibazwa hisunzwe amategeko y'igihugu ca Nigeria. Igisirikare ca Nigeria casavye kurungikwa muri leta ya Lagos hamwe vyokenegwa kugira gikingire ibibanza bikorerwamo imirimo y'ubudandaji hamwe n'ibibanza vya leta. Uramatari w'iyo ntara Babajide Sanwo Olu yatangaje iyo nkuru uno musi kwa kane ngoye abari mu myerekano kuva mu mabarabara. Ni mu Rwanda aho urubanza rwa Tom Byabagamba yahoze akuriye abashinzwe umutekano wa Perezida Paul Kagame kungurujwe inyuma yuko Byabagamba yankiye umucamanza wa sentare y'intango ya Kicukiro avuga yuko ahengamye. Byabagamba aregwa icaha c'ubusuma bwa telefone ngendanwa ariko we aragihakana. Impari zabaye ndende rero bitewe nuko Byabagamba n'umubunganira basaba urubanza yuko gwigizwa kubera inzara ndetse bakanavuga yuko iyo sentare idafise ububasha bwo kumuburanisha kuko atarakugwa mu gisirikare. K'inkuru twibaze Ive Bucani Kigali. N'urubanza rwabaye hifashishijwe ikoranabuhanga rya Skype. Urubanza rwatangiranye n'inzitizi yazamuwe na Tom Byabagamba wabwiye urukiko ko nta bubasha rufite bwo kumuburanisha. We n'abamwunganira basobanuye ko kuba yarambuwe impeta za gisirikare mu rukiko rukuru rwa gisirikare no mu rw'ubujurire ngo we akiri umusirikare. Bavuga ko kuvanwa mu gisirikare bisaba itegeko teka rya minisitiri ubishinzwe cyangwa se irya perezida wa repubulika. Umushinjacyaha avuga ko mu itegeko kwamburwa impeta za gisirikare bigira inkurikizi 5 zirimo kudahabwa umurimo uwo ari wo wose mu gisirikare cy'u Rwanda, ngo bisobanuye ko udafite akazi mu gisirikare aba atakiri umusirikare. Nyuma yo kwiherera urukiko rwanzuye ko rufite ububasha bwo kuburanisha uru rubanza hashingiwe kuri iyo ngingo ivuga ku nkurikizi zo kwamburwa impeta za gisirikare. Ruhita rutegeka urubanza guhita rutangira mu mizi. Ku isaha ya saa 7 z'amanywa umushinjacyaha yahawe ijambo ngo asobanure imiterere y'icyaha cyo kwiba telefone Tom Byabagamba akurikiranyweho. Mbere yuko akomeza, ikoranabuhanga rya Skype ryahise ribatenguha. Abacamanza bagiye bavuga ko bagaruka ari uko ikoranabuhanga ryongeye gutungana. Ku isaha ya saa 10 abacamanza bagarutse mu rukiko basaba ko urubanza rukomeza. Tom Byabagamba n'abunganizi be basabye ko rwasubikwa ngo kuko bumvaga nta mbaraga bagifite ku mpamvu z'uko batashoboye kugira icyo bafungura nyuma yo gutegereza igihe kirekire. Hamwe urubanza rusubikwa ahandi ikoranabuhanga ricika. Impaka zabaye ndende, umucamanza ndetse n'umushinjacyaha bakomeje kuvuga ko bo bumva iburana ryakomeza ngo kuko amasaha y'akazi yaratararangira. Birangira Byabagamba atangaje ko yihannye umucamanza yavuze ko abogamye. Umucamanza yemeye kuva muri uru rubanza ariko ntiyaratangazwa igihe urubanza ruzongera guhamagarirwa. Tugume mu Rwanda aho benshi mu banyagihugu bashimye icemezo cyo kugabanya amafaranga yatangwa ku ngendo mu modoka rusangi cari kimazindwi gitangajwe inyuma yo kwiyamirizwa bikomeye n'abanyagihugu ndetse na bamwe mu banyapolitike. Ikigo gishinzwe kugenzura ibikorwa bifitiye akamara abanyagihugu RURA catangaje yuko cisubiye ko gisubiza ibiciro uko vyahoze imbere y'ikiza ca coronavirus. Leta y'u Rwanda yavuze yuko igiye kuzokongerereza umunyagihugu ibice 30 vy'igiciro c'urugendo. Ni inkuru tubaza Jean Claude Mwambutsi Kigali. Icyemezo cyakiriwe n'ibyishimo by'abaturage cyamenyekanye mu itangazo ryarasohowe n'ikigo ngengamikorere y'ibikorwa bifatiye runini abaturage RURA. Inyandiko yahise ikurikirwa n'ibisobanuro byatangiwe n'abayobozi batandukanye kuri televiziyo y'igihugu. Umuyobozi wa RURA Patrick Nyirishema yemeje ko ibiciro by'ingendo bigomba gusubizwa uko byahoze mbere y'uko icyorezo cya COVID-19 cyaduka. Gusa yasobanuye ko ibi bifite ikiguzi kuko leta yemeye kongerera umuturage hagati ya 20 na 30% by'agaciro ka buri rugendo. Umuntu avuye i Kigali akajya wena nka Nyagatare ubumfasha urugero rw'urugendo rurerure yakaba yishyura 2290. Inyunganizi rero leta yashyizemo ivuze ko n'igiciro kizaba 3390. Icyo kinyuranyo hagati ya 2290
9 n'ibihumbi 3,390 umuntu azishyura ni inyunganizi leta yahaye wa muturage. Iyi ni inkuru yashimishije cyane abaturage bari bamaze iminsi banenga ikigo cya RURA bashinjaga gutsikamira abaturage kirengera inyungu z'abacuruzi. Urugero nko kuva Uratsinda kugira ngere Kimironko nongere ntege njya i Masaka byantwaraga amafaranga menshi. Twishimiye ko ibiciro ubu ngubu bigiye gukatuka tugiye kujya bitazajya bitugora cyane. Kenshi abenshi twabuze akazi ntaga akazi kakomeje nk'uko bikwiriye. Nka kuriya basobanura ngo kilometero runaka twese ntago ariko tuba twarize ngo tumenye kubara ibyo birometero. Ibyiza nuko bazajya basohora nk'urutonde akavuga bati wenda ingendo zerekeza mu ntara y'Amajyepfo Muhanga Kigali Ruhango urutonde bakarusohora tukarubona. Yego mbere ko kubera corona nyine kubera ko abantu babaga nyine ari bake mu modoka byo nta kibazo umuntu yari kwihangana, ariko none urumva yuko kuvaho bari bongeye abantu buzuye mu modoka nk'uko byari bisanzwe bari bakwiye gukatura. Iki cyemezo cyafashwe nyuma y'amasaha atari menshi ibiro bya Minisitiri w'Intebe bisohoye irindi tangazo rivuga ko byumvise ibyifuzo by'abaturage kandi ko ari kwigwa icyakorwa ku biciro by'ingendo. Akomoza kuri iki kibazo umukuru w'igihugu Paul Kagame yavugiye mu muhango wo kurahiza abasenateri bashya ko ibi biciro ari zimwe mu ngaruka zatewe n'icyorezo cya COVID-19. Yavuze ko leta ye ikomeje guhangana n'izi ngaruka ariko ko ibibazo byose bitahita bikemukira rimwe. Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turakomeje n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Mu gihugu cy'u Rwanda leta yagabanije ibiciro vyo kwiyunguruza ni nyuma yaho abanyagihugu berekanye ko batishimiye bishasha vyaheruka gushingwa. Mugenzi wacu Assumpta Kaboyi ari Kigali mu Rwanda yaduteguriye inkuru ikurikira. Nyuma y'icyumweru ikigo RURA gisohoye ibiciro bishya by'ingendo imbere mu gihugu, abaturage bagaragaje kutishimira ibi biciro bagenda babitangaho ibitekerezo binyuranye. Bamwe bagiye bumvikana ku maradiyo akorera imbere mu gihugu bagaragaza ko uru rwego rwirengagije ubukene benshi mu Banyarwanda batewe n'icyorezo cya COVID-19. Abandi berekana uko utishimira iki cyemezo babinyujije ku mbuga nkoranyambaga. Byaje gusozwa n'uko ibiro bya Minisitiri w'Intebe bitangaje ko bigiye gusubira kuri iki cyemezo maze ibiciro biza gusohoka biri uko byahoze mbere ya COVID-19. Itangazo ryaraye risohotse kuri wa gatatu ryasohowe n'ikigo RURA ryasobanuraga ko leta igiye gushyira ubwunganizi buri hagati ya 20% na 30% mu rwego rwo kunganira abakora imirimo yo gutwara abantu. Mu itangazo ryasohowe na RURA ryagaragaza ko ingendo zihuza intara n'umujyi wa Kigali igiciro cyazo kivuye ku mafaranga 25.9 kuri kilometero kigashyirwa ku mafaranga 21, naho mu ngendo hagati mu mujyi wa Kigali igiciro kuri kilometero cyavuye kuri 28.9 gishyirwa ku mafaranga 22. Umuyobozi wa RURA Lieutenant Colonel Nyirishema Patrick yasobanuye uko ibiciro bizahinduka ugendeye ku biciro byari bisanzweho n'amafaranga azajya yishyurwa. Avuye i Kigali akajya wera nka Nyagatare umfasha urugero rw'urugendo rurerure yakaba yishyura 4,290. Inyunganizi rero leta yashyizemo ivuze ko n'igiciro kizaba 3,390. Nyuma y'icyo cyemezo ibyishimo byabaye byose ku bari bakozweho n'iki kibazo cyo kuzamura ibiciro by'ingendo. Aba baturage Ijwi ry'Amerika ryabasanze mu kigo kitegerwamo imodoka cyubatse ku Kimironko mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Byatunejeje, abantu benshi bigomwaga kujya ahantu bari bafite abavandimwe bari bafite inshuti. Byari bivunanye cyane nuko nyine baducaga amafaranga menshi kandi kubera iyi COVID amafaranga yabaye makeya. Ubwo rero kuba batugabanyiriza ibiciro byatumye ubuzima bworoha kubera ko abajya ku kazi abafite ingendo zijya kure byatworoheye cyane. Nakoreshaga amafaranga agera ku 1,000 ariko ubu ngubu ndi gukoresha amafaranga makeya nabonye byakatutse. Sinakure ni hano mu karere ka Ruhango mu Majyepfo, ariko nkurikije ko mbere tike yari 490, urumva ni 5 nk'ibihe bya COVID ikaba yarabaye 2,400 kugera hariya mu Ruhango. Urumva ntago nakiriye neza ko kuba igiciro nagenderagaho cyahita kikuba 2 kugenda gusa kandi nakabaye ngenda nanagaruka. Ibyari bisanzwe ko Abanyarwanda bagaragaza mu ruhame ko batishimiye ibyemezo bya leta, ariko ibyo kuzamura ibiciro by'ingendo byaramaganwe cyane n'abantu bo mu nzego zinyuranye bituma leta yisubiraho. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Shyaka Anastase: hari abantu benshi bazinduka batega imodoka bajya gukora uturimo birwanaho kugira ngo babone udufaranga. Icyo gihe niyo serivisi ibageza aho bakora, yaba agiye gucuruza yaba agiye indi mirimo y'ubukorikori, niba kugerayo gusa bimuhenze cyane birumvikana ko icyo azavanamo ari gito. Ariko niba leta
mu kugira ngo agere imuhaye umusaga wa 30% kugira ngo agereyo. Ubu ni genda uhahe ironke kandi uzamuke kandi ukire kandi ubeho neza. Byakosowe, abaturage twabumvise, ariko ikindi kigomba no kumvikana, ntabwo ibyo RURA yari yakoze yabikoze yirengagije inyungu z'abaturage, yabikoze mu rwego rushinzwe kureba izo serivisi uko zitangwa n'igiciro cyazo igendeye uko kigura. Iki kibazo cy'ibiciro cyafashe intera itari isanzwe igaragara mu Rwanda kuko hari benshi bandikiye umukuru w'igihugu bamusaba kugira icyo yabikoraho. Mu muhango wo kurahiza abasenateri bane baherutse gushyirwaho n'umukuru w'igihugu wabaye muri iki gitondo cyo kuri wa kane, Perezida Kagame yasabye abagize Sena ko bajya basobanurira abaturage ibyemezo leta iba yafashe kuko iba yagerageje kuborohereza. Yakomoje kandi ku kibazo cy'ingendo cyavugishije abatari bake. Perezida Kagame avuga ko bagiye kuzakiganiraho neza. Ntacyo tudakora, ngira ngo maze iminsi mbona abantu batakamba ku bibazo bya transport, ukuntu abantu uko bibahenda, uburyo iyo bava ahantu hamwe bajya ahandi. Icyorezo duhanganye nacyo uko tugenda tugisohokamo tutera intambwe, ntabwo ibintu byose byahera ko bisubira uko byari bimeze. Ibyo rero barabyiga, turareba ibishoboka, ariko urundi ruhande bivuze ko kuko aho abantu bashobora kumva ko kugenda bibahenda bibabangamiye, ubwo nayo ni intambwe twateye, kubera ko aho tuva nuko ahubwo ntawe ari ukwiye kubagenda. Ntabwo turashaka ikibazo aho kiri kugira ngo abantu bashobore kugenda. Ibiciro bishya leta yashyizeho bisa n'ibyahozeho mbere ya COVID-19 ibyariho mu mwaka w'ibihumbi 2018. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Ijwi ry'Amerika, turakomeza n'ibiganiro byacu tubafitiye muri kano kanya. Ibikorwa vyo gutahukana impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Mahama iri mu Rwanda birabandanya. Bamwe mu barundi bakiri muri iyo kambi bifuza gutahuka. Bavuga ko ibikorwa vyo kubandika vyikwega bagasanga ko hoba harimwo no kubananiza. Gusa twokwibutsa ko ivyagejeje nk'ivyo biherutse kwamirirwa kure na RCR, ishami rya ONU rijejwe impunzi, ryasiguye ko atakubatevya ahubwo igikorwa co gutahukana impunzi citonderwa na cane cane kuko abandikwa bose barinda gupimwa ingwara zitandukanye zirimo corona. Mu kiganiro mugenzi wacu Frederic Nkundikije yakoranye na bamwe mu bakiri muri iyo kambi barabigarukako, ariko imbere yo kuvugana nabo yabanje kubaza uwitwa Maroha Leopold aheruka gutahuka ivyitahuka ryiwe. Yewe maze ukwezi n'iminsi bikenya ngeze hano ukona twafashe ikibazo cy'icenda. Ni ukuri mu bibazo batwakiranye ubweze, nta kibazo na kimwe. Abasubizwa ku mashuri basubiyeyo bariko bariga. Nka jewe natashe nteje amashuri, ndiko ndarondera diplome d'equivalence diplome vraiment bishobora kugenda neza cyane. Nta muntu akutugwara, nta muntu agutuma urutoke, ibintu byose bimeze neza cyane. Vraiment amahoro yose, kuko ngerageje kuraba umuntu aratasa saa yine z'ijoro, saa tatu, circulation vraiment nidegenze ni wose mu gihugu. Vraiment uko ndabibona muri kino gisagara cya Bujumbura ndimwo uyu munsi. Ababanyi inshuti babakiriye gute? Ababanyi n'inshuti ni ukuri batwakiriye neza cyane. Abantu bose baba uko ndabibona bashaka kuganira nawe, bashaka ko muvugana, batwakiranye neza cyane. Niko nabivuga kuko niko nabibonye. Ego, muravuze ko mwashitse mu Burundi muhejeje kwiga amashuri, muri kumurondera ukuntu bogereranya bakagira nka equivalence, bakaraba amashuri mufise na diplome mufise. Mwari mwahejeje hehe? Nahejeje kuri Ines Ruhengeri mu Rwanda. Mu mashuri angana gute? Ni licence, ni diplome ya humanité, ni maîtrise? Nahejeje licence muri education mu gisata cy'ubwigisha mu Gifaransa n'Icyongereza. Ni byiza cyane rwose. Tugarutse kuri mwebwe aho mu ikambi, ndazi ko abatari bakeya muri ko muritegura gutahuka. Igikorwa cyo gutahuka muri ko mucitegurira gute? Ibintu byifashe gute? Ni ukuri mu bintu bijyanye no kwitegura gutahuka turimwo, nanjye ndimwo n'abandi benshi. Uko ibintu byifashe sinuvuga ko ari byiza, si byiza kubera nk'ubu umuntu arashobora gutaha yiteguriye gutaha byose yarahejeje, ugasanga kuri liste ntariko.
cyangwa naho abaye ko umuntu ugaca wumva ngo wewe ngo genda bahejeje kugupima korona bahejeje no gusinya ugasubirana nyuma agapapuro wasinyiye ko wasohotse inkambi nyene utakira umwene gihugu bambe utakira impunzi bamaze kugusohora bakabarira urabaza igituma bagusohoye bakavuga ngo wowe ngo urwaye korona bamaze kukubarira ngo urwaye korona baca bakubarira ngo taha muri kominote iyo korona rero twebwe sinzi ngene wowe urwaye korona nko kukujana mu kato ahantu habigenewe ko babibonye bagaca bagusubiza inyuma ngo wewe reka gutaha ntibakubarire umunsi uzotahira ntibakubarire n'itariki uzosubira gutahira ahubwo bukagumuba mu nkambi atana kimwe ufise nk'akarorero umuntu tubana muri village ya mbere bamwita Isa bamwita Izerimana Isa ariko bari bamutoye ko azotaha itariki 8 itariki 8 ntiyatashe basubira mu mura ko azotaha itariki 14 bambe 15 bamusubije inyuma ngo wowe nturimwo urwaye corona aca asubira mu nkambi kandi afise itike noneho kuwa kane yarasubiyeyo aho abandi batumiye ko azotahe kuwa kane itariki 22 noneho basubiye kumwirukana ngo nasubire mu nkambi. Abarundi canke impunzi bazisuzumwe bagazisangamwo umugera wa corona uvuze ko bazisubiza mu ikambi none bahejeje uhejeje gusinya bakaguha n'itike yo gutaha ariko ntutahe bakabakubarira ko urwaye corona ugaca usubira mu nkambi sinumva ico bakubariye kuko babakubarira ngo urwaye corona wowe ntutaha subira inyuma kandi gusinya wasinye na corona baraneze bahejeje no kuyigupima barayigupima. None abo bantu bapimwe ingwara ya corona uwo mugera wa corona ntibaheza bakabaha imiti ipfufaza canke bamerewe gute haize igihe kingana iki bapimwe uyo mugera wa corona? Abo bantu igihe gihaciye bapimwe kuwa mbere w'iyindi ndwi windwi yahera bapimwe itariki 11 bazotaha kuwa kane rukenze ariko ntivyabaye bikunda ko batashe bababariye ngo basubire inyuma ngo kubera ngo bagwaye umugera wa corona. Mukavuga ko basubira inyuma baja mu ikambi kandi basubira inyuma bari mu makambi niyo mpamvu nza kukubarira ingene vyamugendekeye kuko wewe nubo aracarimwo hari mu nkambi n'ubu turiko. None abajejwe ikambi ntibatinya ko abo batoyemwo umugera wa corona bashobora kwanduza abandi? Abo batoyemwo umugera wa corona twe twahora tubona babajana ahantu bitwa Ikigina ariko bo rero baciye babasubiza mu nkambi ngo nibasubire ngo mu nkambi mu mazu yabo. Ibindi bintu muvuga ko ari nk'inzitizi mu gutahuka mumaze kubona n'ibihe mwebwe? Inzitizi ziriho uraheza kwibaruza kandi no kwibaruza hariho inzitizi muza murahura nazo kuko hari nk'umuntu ushobora kubona nka kangahe aje gukora nk'umuntu yifuza ko umuntu usanga bigoye kuko hari umuntu avuga ati je sintaha n'uwundi akavuga ati je nshaka gutaha rero kugira bagukuranye ko usanga bikugora kugira witahire wowe ubishaka. Indi nzitizi nuko naho umaze guheza guma wicaye ufise kanya gapapuro gusa baguhaye noneho ugasanga umuntu umwe aramaze ko bamwafisha inshuro 3 ngo atahe adataha yitegura atekera ibintu ariko agasubizwa inyuma kandi urumva bamaze gutekera bamaze gusezera abantu. Asubizwa inyuma na bande? Asubizwa inyuma na Minema Midimari niwe ejo yabasubije inyuma bose hamwe na Ntuzenya na Jiriberi wo muri Hasere. Imvo abahanizihe? Ndizera ico kibazo aza kukwishura ingene bamubariye. Muri iki gihe none mushiyantahe vyifashe gute muramaze kuronka isango ry'umunsi muzotahuka kumaze guheza nka vyose? Oya nabihejeje itariki 30 z'ukwicenda ariko nino saha sindabona isango ryo gutahuka. Muri iki gihe mubaho gute muracari mw'ikambi? Tuba mw'ikambi ariko nyene nawe uravyumva warahejeje ushaka kwitahira iwanyu ugumye mw'ikambi kandi ufise agapapuro kakwemerera gutaha usigaje gupimwa corona no gusinya urumva ko utaba wishimye. Kubiberekeye ntimurapimwa umugera wa corona? Oya ntiturapima umugera wa corona bagupima kuwa mbere kuwa kane uca utaha. Nta sango rero mufise ko muzohava mupimwa nko muri ino?
oya nta sango nimwe dufise kandi nta n'icyizere kubera amaze kubona abantu bamaze nko muri village iwacu nka bangahe babasubiza inyuma bababarira do village niwe waza kukubarira ati ejo uzoje gusinya wowe urimwo noneho ukagenda ugasinya kuzotaha kuwa mbere ugacu basinya kuwa Mungu kuwa mbere ugacu uja kwipimisha corona uhejeje kwipimisha corona ubusigaye kuzotaha ariko hageze kutaha ugaca wumva ngo subira inyuma n'ivyawe wabitekeye wamaze kubishikanahe ahantu baturaza bitwa kuri satellite hari amashure rero umaze kubishikanaho abandi bakabasoma ugaca wumva ngo we ngo taha kandi warasinye ko ugomba gutaha na corona barayigupima bakabariye ngo ugwaye corona noneho usubiye mu nkambi. Akaba ino ngaha duce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera abashikire. Kuri mikro mwari kumwe na Joy Diane Ninahazwe n'amakuru nabateguriye nongera ndabashikiriza ndi muhira mu ntumbero yo kwirindikiza ca virusi ya corona. Yakoze mugenzanje Etienne Karekezi yaraduhagarikiye na Fatuma Rimasi Kalala yegeranije amajwi yose. Kwizina rya bagenzi bacu bose reka tubike banure tubipfuriza kuranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha murarahajyana hatajyana hararumwazi.